Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Kwigenekerezo rya 28 Rusama umwaka w'2025 umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaragize urugendo yerekeza mu gihugu ca Republika ya Uganda aho yari yitavye ibikorwa vy'inama igira 12 ihuza ibihugu n'amareta bihurikiye mu mugwi ujejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro umutekano no gufashanya ku gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe no mu karere. Mu kiganiro cuno musi tukaba tuja no kubacira ku mayange ibijanye n'ibirori byo gusozera imyiyamamazo y'amatora ya 2025 aho umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye z'umugambwe CNDD-FDD nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yifadikanije n'abagumyabanga bo mu ntara ya Bujumbura muri ivyo ibirori byabereye ku kibuga ca ETS Kamenge kuri uyu wa gatandatu tukaba tubaye ikaze. Kwigenekerezo rya 28 Rusama umwaka w'2025 umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye niho rero yafata urugendo yerekeza mu gihugu ca Republika ya Uganda aho yari yitavye ibikorwa vy'inama igira 12 ihuza ibihugu n'amareta bihurikiye mu mugwi ujejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano yatewe ko igikumu ya Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia kubijanye n'amahoro umutekano no gufashanya ku gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hamwe no mu karere. Inama yari itegekanijwe kuri uyo musi nyene agishika ku kibuga c'indege mpuzamakungu ci Entebbe muri ico gihugu ca Uganda. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yakiranywe ugweze na nyakubahwa Henri Ornem Okello umushikiranganji wa leta ya Uganda ajejwe ibijanye n'imigenderanire y'ico gihugu n'amakungu. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaciye yerekeza ku kirimba c'umukuru w'igihugu ca Uganda kiri aho i Entebbe aho yakiranywe igishika na mugenzi we w'ico gihugu nyene icubahiro Yoweri Kaguta Museveni imbere yuko iyo nama itangura. Ibikorwa rero by'iyo nama igira 12 ihuza ibihugu n'amareta bihurikiye mu mugwi ujejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano yatewe ko igikumu ya Addis Abeba muri Ethiopia kubijanye n'amahoro umutekano no gufashanya ku gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hamwe no mu karere. Bikaba vyitabiriwe n'abaserukira ivyo bihugu uko ari 13 vyateye umukono kuri ayo masezerano hamwe kandi n'abaserukiye amashiramwe mpuzamakungu aha tukavuga nk'ishiramwe mpuzamakungu ONU ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika amashiramwe yo mu karere nk'ishiramwe CIRGL ishiramwe SADC n'ayandi.
Muri iyo nama rero ibiganiro bikaba byashimikiye ahanini ku ntambara n'umutekano muke birangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho mbere n'ibisagara vya Goma na Bukavu byafashwe n'umugwi M23 ugwanya leta ya Kongo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye nk'uwahora arongoye uwo mugwi ujejwe gukurikiranira hafi ishigwa mu ngiro y'amasezerano y'amahoro, umutekano no gufashanya mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe no mu karere, akaba yaraneguye yivuye inyuma ingaruka mbi z'iyo ntambara yatangujwe n'umugwi M23, aho yagarutse ku bwicanyi bukorwa n'uyo mugwi, abateshejwe izabo ku nguvu, amabi akorerwa abakenyezi n'abana n'ibindi. Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaciye yongera gusaba amashirahamwe mpuzamakungu n'ayo mu karere gushira inguvu hamwe kugira ngo bafate mu minwe ico kibazo maze ngo gitorege umuti vuba na bwango. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba rero yarashikirije icegeranyo gishimishije c'ivyaranguwe ku burongozi bwiwe bw'uwo mugwi wo gukurikiranira hagufi ishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano. Icegeranyo cashimishijwe cane n'abaserukira ivyo bihugu bishika 13 vyateye umukono kuri ayo masezerano ya Addis Abeba n'amashiramwe atandukanye yaba ayo mu karere canke mpuzamakungu akurikiranira hagufi ico kibazo. Kubera rero ko ikiringo ciwe co kurongora ubwo rwego cari kirangiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaciye ashikiriza mugenzi we wa Uganda Nyenicubahiro Yoweri Kaguta Museveni uburongozi bw'ubwo rwego. Iruhande y'iyo nama, umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye mu gisagara ca Kampala yarahaye umubonano icegera c'umukuru w'urwego mfatakibanza ruharanira ubwigenge bw'igihugu ca Sudani Nyakubahwa Malik Agar, aho baganiriye ku bijanye no gutsimbataza imigenderanire y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Bakaba kandi baragarutse no ku kibazo c'amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini na cane cane muri ico gihugu ca Sudani. Hozine Gulene Gatoni ni umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Hambavu y'ibikorwa vy'iyo nama umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye n'abandi bubahwa bari baje baserukira ibihugu vyabo, baserukira abakuru b'ibihugu babarungitse, aho novuga cane cane aho yabonanye n'icegera c'inama fata kibanza ihagarariye ubwigenge bwa Sudan Nyakubahwa Malik Agar. Mu vyo baganiriye rero uwo mwubahwa yaraje yitura umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'indongozi ifise uburambe, ifise ubumenyi bwinshi kuvyerekeye integuro yo kugarukana amahoro n'umutekano, indongozi kandi asanzwe ari icegera c'urongoye inama y'ubumwe bwa Afrika, eka ari nawe azoramutswa uwo muryango kuva mu mwaka uza, aho yasaba ko Uburundi be n'uwo muryango akarere byoshigikira igihugu ca Sudan kugarukana amahoro n'umutekano. Yaramusavye yuko bo shira inguvu hamwe kugira ngo Sudan nayo nyene ishobore gutekana, cane cane yuko ari igihugu naco nyene amahoro n'umutekano bihungabanijwe n'umugwi w'abaroberi uri no mu gisagara c'ico gihugu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi intwari yamihagarariye amahoro n'umutekano yarabemereye yuko agiye kubashigikira, agiye kubandanya ababa hafi, abahanura, ariko abahanura cyane gushira imbere inzira y'amahoro n'umutekano y'ibiganiro kugira ngo baronke inyishu y'ibibazo bafise. Yarabemereye rero kandi ku Burundi bwama buhagaze mu nzira yo gutora inyishu, butigera bugira aho buhagaze bwegamiye kuvyerekeye imigwi biriko irashamirana, ariko buhagararira umwumvikano, amahoro n'umutekano. Naho rero ibyago vyabo vyashitse yuko bagiye kubandanya batsimbataza hamwe amahoro n'umutekano muri ico gihugu, mu karere kano ku mugabane, ariko hambavu yaho n'ivyo bihugu bibiri bisanzwe bifatanye imigenderanire myiza bigiye kubandanya bitsimbataza no mu bindi bisata kandi bibandanya bishigikirana. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba rero yagarutse ava muri ico gihugu ca Uganda ku munsi wa kane igenekerezo rya 29 Rusama. Nyenicubahiro
Burundi araganutse ava mu rugendo rwari rwamushikanye mu gihugu ca Republika ya Uganda, aho yari yagiye kwitaba inama igira 12 yo ku rwego rwo hejuru ihuza ibihugu vyateko igikumu ku masezerano yo guharanira amahoro, umutekano no gushigikirana muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo beno mu karere. Iyo nama rero nyene icubahiro yarayitavye nk'uwarasanzwe arongoye integuro yo gukurikirana yuko ayo masezerano ashigwa mu ngiro, aho kandi vyari bitegekanijwe yuko aca abisikanya na mugenzi we umukuru w'igihugu c'u Buganda. Kabaye akaryo rero kuko abakuru b'ibihugu n'ababaserukiye bo gukurabira hamwe intambwe bagezeko mu gushira mu ngiro amasezerano biyemeje yuko bahagararira amahoro n'umutekano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo be na karere, be no kurabira hamwe utwigoro tuko turakogwa hirya no hino kugira ngo bashire inguvu hamwe badushigikire gutyo igihugu ca Kongo kironka amahoro n'umutekano eka n'akarere kose. Umukuru w'igihugu rero yatanze icegeranyo c'ivyaranguwe vyinshi cane muri imyaka 2 yaramaze arongoye uwo muryango, ibikorwa vyakozwe mu gihe kitari coroshe caranzwe nuko amahoro n'umutekano vyabandanije bitituka mu gihugu ca Kongo, aho mbere umugwi M23 ushigikiwe n'igihugu c'u Rwanda wabandanije wigarurira uburere nkonovuga nko nk'Igoma be ni Bukavu. Ivyo rero akaba yarabiteye ivyatsi, eka n'abagenzi b'abakuru b'ibihugu n'abaserukiye baviriye hamwe rimwe kugira ngo babitere ivyatsi. Mucegeranyo yashikirije yararanguye ivyo yari yasabwe n'abakuru b'ibihugu mu nama heruka yari yabereye mu kwezi kwa gatanu 2023 hani Bujumbura, aho basavye n'icubahiro mukuru w'u Burundi yuko yo kongereza inguvu kugira ngo abakenyezi n'ugwaruka nabo bashobore kuja mu bikorwa biba bitegekanijwe gukurikiranira hagufi ibikorwa biba bitegekanije kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagare, kugira ngo ijwi ryabo naryo nyene rishike. Muri iyo ntumbero umukuru w'igihugu c'u Burundi yaratunganije inama aranayihagararira y'ugwaruka rwo mu karere, inama yabereye hamwe na ya nama isanzwe iba ihuza ugwaruka rwo ku mugabane wa Afrika wose, baraganira kuvyerekeye uruhara rwabo kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagare. Harabereye kandi ibujumbura nyene inama y'abakenyezi bo mu karere, aho naho nyene yarafise iyo ntumbero yuko ijwi ry'abakenyezi rishika kure kandi ryumvigwa kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagare. Ivyo vyose akaba yabikoze nk'ivyo yari yasabwe kandi akaba yabiranguranye ubuhizi. Mu vyo yashikirije kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi muri imyaka 2 yamaze ari ku butegetsi bwa runo rwego rukurikirana shikwa mu ngiro ry'amasezerano, yarashoboye kandi gukurikirana no gushira mu ngiro integuro y'umugambi wo gusubira kunagura aya masezerano, kuko ari amasezerano vyaboneka ko koko atariko aratanga umwimbu canke inyishu bari bifuza. Ico gikorwa rero iyo nteguro iherekejwe n'ikiranga bikorwa gitegekanijwe vyarashikirijwe muri iyo nama, abakuru b'ibihugu n'abaserukiye barabishima vyose, eka mbere baranavyemeza. Akaba ari gikorwa cakozwe kubw'uburongozi bwiza bwa nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Si ivyo gusa, ivyakozwe ni vyinshi cane. Harabaye ibiganiro aregera ibindi bihugu, aregera imigwi itandukanye, arayumviriza kugira ngo ashobore guhuza imigwi itavuga rumwe, aho mbere ariho biva kugira ngo hace habaho imishamirano. Umukuru w'igihugu c'u Burundi rero baramukeje cane, baramukeje baranamushimira kuko yakoze vyinshi mu gihe bitari vyoroshe na gatoyi. Baramushimira ku bw'umwete n'ubwira yabikoranye, baranamushimira kandi no kubwitonzi kuko asanzwe afisemo n'uburambe mu bikorwa vyo gutsimbataza amahoro n'umutekano, eka no guhuza imigwi itavuga rumwe. Muri iyo nama umukuru w'igihugu c'u Burundi yabonye akaryo nawe nyene ko gushima utwigoro tugenda turakogwa mu rwego rw'akarere, mu biryango itandukanye, ku mugabane, eka no ku rwego mpuzamakungu. Ni muri iyo ntumbero yashimye ibimaze gukogwa biciye muri ya migambi yategurwa i Rwanda be ni Nairobi mu
mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, arashima ivyakozwe mu muryango w'ibihugu vyo hagati mu Afrika yo hagati biharanira ubutunzi Communauté économique des États de l'Afrique centrale, arashima ivyakozwe ku rwego bw'ubumwe bwa Afrika, arashima n'ivyakozwe no ku rwego mpuzamakungu, aho mbere hari ingingo igira 27 na 73 yasohotse yiyamiriza ibiriko biraba muri Kongo, muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akanasaba yuko vyoshirwa mu ngiro. Eka no ku rwego rw'ibihugu bimwe bimwe yarashimye twigoro ku bw'igihugu ca Qatar, arashima no twigoro tw'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika, aho naho nyene ivyo bihugu vyagize ico bikoze kugira ngo bishobore guterera kugira ngo amahoro n'umutekano bisimbatare, eka bishobore no guhuza igihugu c'u Rwanda be n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Yarashimye kandi n'abahuza bagenwe ku rwego rw'umugabane kugira ngo babandanye borosha ibiyago n'ibiganiro kugira ngo amahoro aboneke mu gihugu ca Kongo. Inyuma y'iyo nama rero nico cegeranyo harasohotse itangazo aho bigaragara ivyo bashitseko, aho cane basuye gusaba yuko ingwano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ihagarara vuba bwango, umugwi M23 ushobore gushira ibigwanisho hasi kugira ngo bashobore no kuganira batore inyishu ibibazo biciye mu biganiro. Nuko rero umukuru w'igihugu yaciye ashikiriza uburongozi umukuru w'igihugu c'u Buganda, anamwifuriza ibikorwa vyiza, anamwemerera yuko azobandanya amushigikira mu bikorwa azoba ariko ararongora. Imbere yuko atanga n'ubutegetsi, umukuru w'igihugu yaramenyesheje yuko ari icizere yuko aka karere kabaho mu mahoro n'umutekano uko ariko vyahoze niko vyahoze. Ari busa yuko mu gihe c'igikoroni Uburundi, u Rwanda, eka na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo byari nk'akarere kamwe kunzu ubumwe, bisangiye ibikorwa vy'iterambere, imigambi y'iterambere. Arahamagarira abariko muri iyo nama kuja kwimba koko kugira babone umuzi w'ukuri uriko urahungabanya umutekano muri kano karere, ariko afise icizere yuko amahoro ashoboka mu gihe koko baranduririye hamwe bose uwo muzi uhungabanya amahoro n'umutekano. Mu gisata kijanye na politike naho ku munsi wa gatandatu igeregezo rya 31 Rusama, umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye z'umugambwe CNDD-FDD nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe n'izindi ndongozi nkuru z'igihugu, yarifatikanije n'abagumyabanga bo mu ntara ya Bujumbura mu birori byo gusozera imyiyamamazo y'amatora ya 2025. Ivyo birori rero bikaba vyatangujwe n'urugendo rurerure rwatanguriye hafi y'ibitaro by'abasirikare mu Kamenge, aho ibarabara ryitiriwe Mwezi Gisabo rihurira n'ibarabara ryitiriwe Mutima Mweranda, baca barabandanya berekeza ku kibuga ca ETS Kamenge ahabereye ibirori nyezina. Abanyamahanga n'abasibaye barihenda ani Burundi nkona irara, tuzoshiriza barabesha tuzobashiriza, bajanye canke bemere tuzobashiriza, akavuze wawundi ngo urageye tuharabe, nanumaze tuhagara imbere tuzoga inyanyura. Mu ijambo nyamukuru ryo kuri uyo musi,
umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaragarutse ku bitari bike umugambwe CNDD-FDD umaze kurangurira abarundi mu bisata bitandukanye kuva mu mwaka wa 2005. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi ashima cyane ko abarundi bagize urunani berekeza imbona kazoza y'iterambere bihaye. Turifuza yuko aya matora y'2025 kiri ikimenyetso cy'urunani rw'abarundi mu iterambere. Kugira urwo runani ruboneke ico kimenyetso kibeho nuko umugambwe CNDD-FDD wo uri kwivora wogira 100% ugatogwa 100%. Bazodutora kuko nabonye ko imigambwe yatanguye kubona neza ikabona imbere. Tugira urwo runani twese dutore imigabo n'imigambi idushikana imbere ariyo umurongo CNDD-FDD yamaze guca. Imbona kazoza umurundi wese ategerezwa kuba ari umuntu yifashe mu muryango wiwe tudashitse no mu 2040. Mu ntara ya Butanyerera baramaze kuvyemeza, baravuze yuko mu mwaka wa 2030 bazoba binjiza amahera imiliyoni 950 z'amadolari mu ntara imwe gusa bivuye mu giterwa kimwe cy'ivoka. Banaganda babwire ndabaturire ngaha mu myaka itarambiranye muzobona ibitabo vyandikwa bati igitangaza mu Burundi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi asaba zina murundi wese kugira icakoze ciwe bwite mu ntumbero yo kwiteza imbere. Umurundi wese ategeza kuba afise ico yikorera. Kare bari baraduheze yuko ugira ubuzima ari gusaba akazi. Oya, ubu umwe wese ategeza kugira icakora, ya umukozi wa leta yaba ukora mu mahinguriro akorera abandi ateza nawe ku ruhande kumenya ko yo kwikorera. Kuko bijya bihugu byateye imbere kera byaraduhenze, bivuga ngo bateko mpuzamakungu basaba yuko umuntu batarenza amasaha 8 y'akazi ku munsi. Baraduhenze uko nagiye nabo sanga bakora amasaha arenga 20 ku munsi. Niba akora amasaha 16 ku munsi mu myaka itarenga 2 nta murundi numwe atazoba afise umuriyoni. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba kandi yahanuye abarimyi gukorera hamwe mu runani n'amakoperative, akamenyesha ko hagiye gushirwaho n'iyindi migambi y'iterambere nk'iyo guteza imbere abakenyezi, imigambi izoza yunganira iyari hasanzwe nk'umugambi paeje witaho ugwaruka, umugambi mera nk'abandi witaho banahonikora n'iyindi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba ashima cyane ingene n'ugwaruka rwo mu gisagara rusigaye gwarijukiye imigambi y'iterambere mu makoperative, agahamagarira abarundi bose kuja ku kivi mu runani kugira ngo igihugu gitere imbere. Aha mu gisagara hari ico shimikirako kubijanye n'ubutunzi. Abanyagisagara mwebwe mukora ibikorwa vy'iterambere. Nico gituma ntidushaka umuntu abaho ataca ariko arakora. Uwabuze icakora zaturabe tumwereke ibikorwa biruzuye muri iki gihugu cy'u Burundi. Dutegereza gukora amakoperative afatanya umwimbuzi hamwe n'umusumyi kugira ngo bose bagire urunani. Ko twarabonye ko urunani ari rwo rwa mbere. Ibi rero nivyo dutegereza gukora. Dukeneye kubona ugwaruka atanumwe ariko ari Dodomba. Turashima cyane kubera ya mahoro ugwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura cyane rwaramaze gufata intumbero nawe rwo yo kwiteza imbere. Birahimbaye cyane mbona ugwaruka rwo mu gisagara rwamaze kuja gukora imigambi y'iterambere kandi rugatera imbere. Bakavuga bati twarabibonye aho twari twarahombeye. Nta kintu na kimwe mu Burundi ukoze kitazana itunga. Ngaha rero ni mwebwe mushiririye cyane mu bijanye no gukora ibikorwa bibateza imbere. Mugabo babarundi bose ramaze kuja ku kivi. Tubazana imigambi tuma umurundi wese agira mikoro kandi birumvikana. Umurimyi ni mwamara kugira urunani nawe niwe uzohora umushikanira ibintu ku isoko. Kuko ngani mu gisagara cy'ubutunzi niho mwozo kwegeraniriza ivyurira bigenda mu matrene cyahe bigenda mu ndege. Namwe ico gihe mubaye mu runani rwo kwimbura mugatera imbere. Ivyo byose turabibona. Nino ngaha rero turangirije ko kino kiganiro. Imana ishishikare kuzigama Uburundi n'abarundi.
naho ubutaha. Abanyamahanga n'abasibawe barihenda kandi Burundi nkona irara tuzoshiriza barabesha tuzobashiriza bajyanye canke bemere tuzobashiriza akavuze wawundi ngo urageye tuharabe nanumaze tuhagara imbere tuzogahinyanyura tuzoshiriza barabesha tuzobashiriza bajyanye canke bemere tuzobashiriza akavuze wawundi ngo urageye tuharabe nanumaze tuhagara imbere tuzogahinyanyura